Muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza yarigeze ku munsi wayo wa 19 ikipe ya Arsenal yanyagiye ibitego 4-1 Aston Villa. Igice cya mbere cy'uwo mukino cyari cyarangiye amakipe yose anganya ubusa ku busa. Nyuma y'iminota 3 gusa bavuye mu rwambariro, Gabriel Magalhaes yaje gutsinda igitego cya mbere cya Arsenal ku minota 48. Ku minota 52 Martin Zubimendi yaje gushyamo igitego cya kabiri cya Arsenal, mu gihe ku minota 69 Toysa yaje gushyamo igitego cya gatatu. Ku minota wa 78 nyuma y'umunota umwe Gabriel Jesus yinjiye mu kibuga yaje gushyamo igitego cya kane cya Arsenal. Ku minota 94 rutahizamu Aston Villa Ole Watkins yaje gushyamo igitego cy'impozamarira cyatumye umukino urangira ari ibitego 4-1. Indi mikino uko yarangiye muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Chelsea yahanganyije ibitego 2-2 na Bournemouth. Brooks wa Bournemouth niwe wafunguye amazamu ku minota 6. Ku minota 15 Koma Palmer akishyura kuri penalty. Enzo Fernandez wa Chelsea ku minota 23 yahise ashyamo igitego cya kabiri cya Chelsea. Ku minota wa 27 Justin Kluivert atashyiramo igitego cya kabiri cya Bournemouth, umukino urangira gutyo. Ibi kandi byatumye Chelsea imara imikino 3 yikurikiranya nta ntsinzi ibona muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Manchester United yanganyije na Wolves ya nyuma ku rutonde rwa shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza igitego 1-1. Igitego cya Manchester United cyatsinzwe na Joshua Zirkzee ku minota 27 cyaje kwishyurwa ku minota 45 na Ladislav. Burnley yatsinzwe na Newcastle ibitego 3-1. Nottingham Forest itsindwa na Everton ibitego 2-0. West Ham inganya ibitego 2-2 na Brighton, mu gihe ku munsi w'ejo Crystal Palace izakina na Fulham. Liverpool yakire Leeds, Brentford yakire Tottenham Hotspur, Sunderland izakira ikipe ya Manchester City. Ku rutonde rwa shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza uko ruhagaze kugeza ubu ngubu, ikipe ya Arsenal yacyayoboye n'amanota 45, mu gihe Manchester City ari iya kabiri n'amanota 40, Aston Villa ni iya gatatu n'amanota 39, Liverpool ni iya kane n'amanota 32, Chelsea ni iya gatanu n'amanota 30, Manchester United ni iya gatandatu n'amanota 30, Sunderland ni iya karindwi n'amanota 28, mu gihe Everton ari iya munani n'amanota 28, Brentford ni iya 9 n'amanota 26, Newcastle ni iya 10 n'amanota 26. Mukomeze kubana natwe umunsi ku wundi. Kuri mikoro yari Mugisha Emmy Calvin. Hasta la vista.